Stine none kuko mwambona umuhungu niwe asaba umukobwa ati ngo tuzogira Maria imyaka 7 n'amezi hamva n'umupanga kugira Maria je cyari naye dore ko bitagenda neza mu by'iwanyu yariko mugomba kubishira imbere ya social media kuruta kubishira imbere y'Imana baca baza nakabazo gasa nk'akaryoshe kumva nyene ukuntu gavuga ati ngo none mbega yani ashaze gutwigisha rero nyene y'Imana aririmba zirya mbaraga z'Imana aririmba yuko zirutwa ubushobozi na social media nico gituma avuze ati ngo bigomba kurangira kuri social media byabaye mukijijwe ariko iryo kosa nyene ryarabaye ubunya mwavyiteguriye gute ngo iryo kosa nizisuye kandi kuhaba Bola bakunze Buja Today TV ku mazina ni Deniston behind the camera nk'ibisanzwe ni Nyama Choma nganya dufise abatumire I hope yani nka 95% mushobora kuba mubazi sasa bivanye n'imirimo mbere ko bipresenta canke bakora ikintu cyaje cyose reka mbanze kwana musabe kwanza Shoutella abanze kwanza yishire mu adushire yani kiro kiganiro agishire mu maboko y'Imana mbere byose mufite gutangura no gusenga bivanye no kungene ari byo baribo kabisa mzee murakoze kadusenge mwami Imana turagushimiye kubw'uno mwanya mwiza tugiye kubamwo kugira ngo tuyage kuri binabiriya vyose vyabaye mu bugombe bwawe tukuragije ibiri imbere tukuragije n'abagikuzokurikana kino kiganiro kugira ngo kizobabere umugisha kibafashe mu buzima bwabo ndetse no muri kazoza kabo no kubazobakomokako muri no mwanya turakwihaye bana natwe bana ni mu journalist bana natwe bw'abatumire cyose bigenda mu bintu bwawe mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen rero reka rero umwe wese yipresente nyene nk'ivyo nubwo musanzwe mubaza ko nibwo bwa mbere kuri Buja Today TV mzee karibu sana asante sana bajisubwira kuza Buja Today TV amazina yawe murakoze Buja Today TV ndabaramukije mwese ku mazina nitwa Shoutella Divin Hakizimana sanzwe ndongoye corps technique vocale ahi Bujumbura mu ntara z'igihugu no hanze igihugu mva niteka Imana yanteye rero nezereje kuba hano muri kino kibanza c'icubahiro ca television ya Buja Today TV kuno mwanya murakoze Mabuja bisa ego yawe presente kuba kunzi wa Buja Today TV ego ku mazina yanje nawe n'abavyeyi nitwabona Imana Ernestine ariko amazina nawe n'umuziki nitwa Stine ndi muri muzikazi wa gospel sanzwe ndi secrétaire général wa école technique vocale eko turabakunda cyane abakonzi ba Buja Today TV ango kungene mwavyumvise n'abakozi b'Imana bakorera Imana kandi bafise n'indirimbo nyinshi Stine afise indirimbo nyinshi ndakeka abantu benshi basanzwe bankurikirana ku ma status nyene indirimbo za Divin naho nyene ku ma status mwazibonye neza yuko bakora neza kandi bimwe bidasanzwe sasa mbere yuko tubanza kwanza ikigano tugiye gukora kuko mu buzima bwanje nabwo murankora ibiganiro ahubwo juste mbashaka gusa nyene tuyage kandi ikintu kimwe imbanzi ndizera 100% nyene ibintu byamaze imisi bitrendinga kuri nuze byo kubwanje ndabitahura 100% sasa uyu mwanya ngiye kwifata nkaho umengo ndujya muntu ari yana wenda atabashije kuba yani kubatahura akabatahura mu bundi buryo no kungene muri abasenze kubera iki mwabonye yuko social media arico kintu cyambere gikomeye sana ku buryo mwari bubona neza yuko relationship yanyu canke byariko bitagenda neza mu by'iwanyu yariko mugomba kubishira imbere ya social media kuruta kubishira imbere y'Imana murakoze bisanzwe bavuga ngo Stine ntigenderagira icahagazeko social media ntitwashatse ko bija kusivyo yuko azi umuntu w'umartiste asanzwe azwi yakurikiranwa donc vyabaye bwitemwo n'ahandi ho byari guherera hagati yacu umuryango ariko abadukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi amastati yacu donc numva ko byaturutse ugastatine nanditse rero kwira dukurikirana cyane cyusanga abapromoter bamaze kubitora amaze kuyipostinga abantu amaze kubona umva ibiganiro biratangura kurondegwa Stine ntarameze neza mutima ibiganiro byacu bitanga kurikirana aho nyene rero bamubaza bamutumira mu biganiro kuba mubaza ibibazo byamutera ikigumbagombo gasanga byabaye kujya mwabibonye nabondi ho byari guherera hagati yacu yani ko nabivuga hama Stine ari jambo vuze ati ngo byatanguye kuri social media ngo bigomba kurangira kuri social media washatse gusobanura ikijyanye bon navuga yuko kubera ko ibintu byamaze gutangura ku ma social media benshi urumva byari koze ko haraba batsitaye by'abatsitaje nk'abakristo ko bavuga ati bigende byari bikwiriye kandi byari bibereye by'ukuri rero navuga ati reka bose bamenye ukuri
donc ntaboneka ajya gusa avuge ngo mbe ivyo bintu byanyu ngo vyahereye hehe mugabo bazomenya ati fe yahavuye imeruko kugira ngo wa wundi yatsitara nawe azobona ati ivya bintu vyararangiye vyagenze nkuko unya ego niyo mpamvu kuko ijambo ry'Imana tubwira ati ngo uhuye n'ivyago ngo ufuka musenge uhuye n'ibikugerageza nyene wambaze uhoraho ariko kwa bivaye no kungene twabonye bisa nkaho umengo myambagije sana social media birenze kutukungene myambagije Imana abantu batekereza ivyo bintu Misando je mu bintu navuga ati biriko biraba vyose ndidire confirmation y'Imana je confirmation y'Imana rayibonye kandi hajya iyo ikintu gitanguye kuko abantu babone ngene carangiye kandi uramaze kubibona byamaze kuba officiel byamaze kuja habona nk'ubu ndazira abantu bazi ko bitarahera kandi nako namige muri social media turaganira yaje gituma twabaha kanyugira ngo tuganire tunamenyesha n'abantu yuko Imana yarabikoze abakozi Imana barabigiyemwo umuryango warabigiyemwo ibintu birafata intumbero bisanzwe gusa nasanze burya abantu bakunda gapfa ngerageje kumva feedback z'abakristo bagenzi bacu n'abaye abambere kudusogota mbugita mu mutima badutera umubabaro mwinshi ari bari kudusengera nabonye post nyinshi wa postinze ari umuntu washimiye cyane nyuma kwandika amajambo menshi ari umuntu umwe washimiye sana ujya muntu ninde kuri wewe mufaniki canke murakoze ujya n'umukozi w'Imana kandi Imana imuhezagire navuga yuko yaranyinspira cyane kera ntaratangura kuririmba ndibuka ko nabonye kugikorane cyo kwa bonke nkiri umwana kuri ETS ariko aririmba mugo ntwasuye kunana cyane mugabo aho twaba barakunda kuhaca mugo twara abagenzi bahable munyuma aza gusanga ari umukristo asenga kandi Imana yaramugiriye neza asengera muri Shalom International Ministries Mucarama kwa Major Simon rero niwe umuntu wa mbere yabonye umubabaro wanje aca babondondera inbox cyo gihe sinari hafi nari ruguru cyane ati ndi ku kazi ntibikunda mugabo amatelefone yanje ntari karakora kuri communication yanje na Stella n'abandi namaze kureka ijya WhatsApp ndiko ndakoresha n'ama contact nakuye kugira ngo ntunze nsenge mbaza Imana rero ryaca guma ana niwe aba wa mbere guma agerageza kundondera cyane hari nabone nayagiye inkuru avant mugabo birashika ikindi gihe biracika n'intege dusanga bamaze ntibanyararaje ni just novuga yuko ni bivanye n'ingene babona uburemere bwavyo byari biteye ubwoba narabatahuye mugabo yaragerageje bya mu prophète junior araturondera munyuma bivuga ati shaka twicarana muri kumwe n'umukunzi wawe amacha turicara turaganira cyo nari nshavuye cyane barambwira muramutse birangora mugabo gato naguciriyemwo biva kuki kugira ngo umukozi w'Imana agire kuri etape yo gushavura urakoze nimba birivuga ngo nimwarakara ntirikarenge murakara egare kurakara birabaho na Yesu yararakaye yasanze bariko baradenderiza mu rusengero ibintu arabisambaza mugo ntivyarangiye donc ayisha abantu abavunye imitima ariko byose bikurugira ngo ategure imitima yabo kandi bakore batumbereje mu kuri kwijambo rya Kristo nanje rero navuga yuko vraiment ntivyari vyoroshe razi nawe urabizi ukunda umuntu byarashitse mugabo par rappeler Imana irabikora iragenda neza turasubira kandi turabumwe turahuza Stine abakobwa benshi mu commentaire ngo umukobwa ngo aratumara maje ngo nta kuntu yogenda ari umuhungu kuri social media kujya kuntu kandi yita ngo araririmba ngo akorera Imana nyene ibintu nk'ivyo onya sasa tugaca nibaza ati mbega ukeka yuko wateguye inzira nyabaki kuri babandi bose baba barakurikirana indirimbo zawe hama mu nyuma bakakubona uri kuri social media uriko uririra umuhungu nabo babwiye ati je ndabatahura 100% ariko ngandiko shingira kuri ujya muntu atakina kimwe yani atahura kuri binya kugira ngo nimba hari ahantu yoba yaratsitajwe asubire ku murongo kandi nyene ngo warabamaramaje cyane kuba waragiye uririra kuri social media kandi uri umukozi w'Imana baca bazana akabazo gasa nk'akaryoshe kumva nyene ukuntu gavuga ati ngo none mbega yani ashaza gutwigisha rero nyene irya Mana aririmba zirya mbaraga z'Imana aririmba yuko zirutwa ubushobozi na social media nico gituma avuze ati ngo bigomba kurangira kuri social media bon navuga yuko babaje ikibazo cyiza cyane kandi ndabashimiye cyane navuga yuko social media kenshi turayitangira ko ubutumwa bwiza kandi benshi batumenye ko ari social media
kuko n'indirimbo niho tuzishira kugira ngo abantu benshi banazimenye. Rero kuvuga ko byo bitegeza kurangira kuri social media nkuko nari nakivuze nuko ariho byatanguriye naje ntabizi. Rero nabwirizwa kuba clair kuri bajya abantu. Gatoya mucamaki washaze kugaragara neza imbere y'abantu kuruta kugaragara imbere y'Imana. Kubera kuvuze ati ngo iyo ugerageje kuvuga ati ngo ni kuba ko ariho byatanguriye. Kandi mbazi neza ati ngo abantu kunge bashobora kuba baducira imanza ariko namwe bashobora kuba bazana tuba twarihaniye abantu tuba twaganiye n'Imana kugira ngo nsabe imbabazi. Umva niba nakoze agakosa kanaka isi yose ikabimenya umva ngiye imbere y'Imana Imana nkayisaba imbabazi nzi neza yuko ibintu byose biba birangiye. Ni ngombwa ce ngenda no kuri social media kugira ngo ngaragarize abantu yuko biya bintu yani byaheze. Oya mu bisanzwe kijyano bwa ati nakano kaciyemwo kuko urumva ko ibintu byahereye kuri social media abantu benshi barambaza ibyo bintu nibiki bimeze gute. Mugabo ndavuga ati reka muratanga umuco wavyo donc bibereye kuko abantu benshi niba ariko barasobanukirwa ivyari byo. Mugabo ndavuga ati reka mbe clair donc ibintu bibereye na wa muntu byamucanze abitahure. Mugabo ntibisigura yuko nerekanye ko social media ari ikomeye gusumba Imana. Oya kuko no kugira ngo birangire ni Imana yabikoze. Warabonye yuko ari umukozi w'Imana yashoboye kubikora. Aranagira aca bivuze ko mu kiganiro bakoranye na Isaac arabisigura ko navuga yuko biga anye vyabaye hari impamvu vyarabaye kujya kuko nararonse témoignage z'abantu nabo bari bafite ibibazo nka biga kandi vraiment bambwiye ati nukuri natwe turababaye nkuko wababaye ariko turashima Imana yuko Imana iri kwirabikora kandi ko biragenda neza. Rero novuga yuko social media ntisigura yuko ariho tugirira donc kuyija ko bica bisigura ko uba weretse Imana ko atakishoboye no. Social media urayija ko kugira ngo nkuko wadutumiye mu kiganiro wari gushobora kuvuga ati reka ndabihereranye nzo bibabatse turi twenyene mugabo wabimbaje kubera ufise abantu bashaka kumenya ukuri. Donc rero nabiga vyabaye kuko hari abantu bari bashaka kumenya by'ukuri ni muri mu gakino canke ibintu n'ukuri kuko abantu benshi ariko ratwagiriza yuko tuko turagira bya bindi by'abasani ngo ndavye amabase. Rero abantu babwirizwa kumenya ukuri uko ariko. Rero heureusement ntitwokwirirwa turasubira mu vyabaye vya kera. Igikuru nuko Imana yabirangije ahabereye yarabaye ariko igikomeye nuko iyo tazogaruka tugiye gutera tuja imbere. Byabaye mukijijwe ariko iryo kosa nyene ryarabaye. Ubunya mwavyiteguriye gute kugira ngo iryo kosa nizisubire kandi kuhaba? Urazi isanzwe bangusha gusimba hano hare uritaza kandi ngo dushozwa byose no duinkomezi. Imana ikorera muri twebwe niyo twizira cyane gusumba kandi nguhagarikiwe n'ingwara voma. Desho navuga hamwe n'Imana kuko Imana iyo control de tout uniri imbere yacu niyo twizera cyo gituma tuvuga ati Imana twizera ntishobora kwemera yuko tubandanya dutera dusubira inyuma kishaka dutera tuje imbere nk'abana b'Imana ko telefonse tudahusha. Cyo gituma rero novuga yuko abizigiye Imana bameze nk'umusozi Siyoni utigera unyiganyizwa. Ngarutse gatoye kuri social media gatoye musanzwe abantu batatwegereye bari kure mu bindi bihugu urumva babonye ry'amakuru. Rero mu gihe batabonye ingene vyako vyo vyaraheze baracafise intimba arabakunzi bacu bagifise umubaro. C'est pourquoi novuga yuko ari vyiza ko tugaruka kandi tukabwira abantu uko mwaturondeye tukabwira ukuri tukabwira umuco nibigiye kwandanya donc imbere kandi abwire yuko igicu ni ciza quand même donc kuri ryo post nyine wavuze ati yani watanguje go posting ajari kintu haratahura kuko kire muri zire ko kire kintu cyose kiba kubera impamvu ego kuko byose biri mu vyatwigishije. None kubera iki rya post kuko yabivuze neza Stine yuko atari ntabwo ari base imwe ariko murakora kuko nabantu bashobora baravuze ati ngo tari sasa ngo biraheze no mu bakozi b'Imana basige bagira ama base kugira ngo bamenyekane ngo to ko batafuta kiki kubera iki rya post. Urazi misanzwe Stella ndamukunda kandi cyane menshi barabizi kandi sinigeze nifuza kuvanga n'abandi bakobwa. Imyaka 8 etwa turinja imyaka 7 iburi amezi 2 imyaka 7 ibura amezi 2 ashambo bakomera amashi bantu n'ukuri je nagoma nizera muri ivyo bintu kweri imyaka 7 ibura demo
ni iby'Imana nyene bo ukuntu bivuga sanzwe umuntu y'umukundura mufuhira sivyo umuntu y'umukundura mufuhira nako nturushaka yuko hari ikintu kibica mabako hama ikindi naco post ku bwanje novuga yuko shira wanje namu postinga kenshi kuri static kandi n'ubu ariko kuri Facebook niwe yamako kenshi vyaragaragara rero sinyibaza yuko imbabaye twashavurani abantu bace bona kumenga nibanga foka meme rujya rukundo namwereka nuba ruhashitse foto tugereka abantu badusengere kandi ndashima ku bantu badusengeye Imana ibahezagire cyane ndashima ku mpanuro zanyu ndashima ku bwa David kuri bwa David kuri Holy Mountain TV ndamyishura na audio yundi del tunane live ndashima na prophet cyane vyimva mutima abavyeyi banje na musaza wa Stella n'umuryango wanje bashobogira ico bakoze kugira ngo bishobore gushikana hano n'inshuti zacu za hafi bashoboye kutuba hafi mu bitandukanye vraiment ingufu zose zavuye kuri mwebwe n'amasengesho yanyu natwe twarabumviye kandi mwarakoze kutuba hafi Imana ibahezagire gose Shoutella niwe yanditse amajambo akomeye sana yani je shinga gusa kuri aka kajambo kamwe ati ngo ariho byinshi wenda ngo ari byinshi amaso y'abantu abasha kubona ariko atari nimba atariko nsubira mu kajya kantu wanditse muri rya post navuze hariho ivy'amaso y'abantu abona nibindi donc Imana ibiri kirategura bidasabwa ko ibonwa n'amaso y'abantu cyamvuga ati birasa donc naciye mvuga ati vuba cyane bigiye kuja ku mugaragaro muga iryo jambo navuze mu migani rigomba gusanga yashize kuri stati vuba cyane bigiye gushigwa ku mugaragaro mvuze uko tuva mu bwiza tuja mu bundi nimba tari tumaze imyaka 7 iburi amezi 2 ege turashobora gutambukira mu bundi bwiza ugasanga turabanye neza cyane kandi si nkasanga ni ngombwa tuzobana ko turabibwiye Imana kugira ngo umuntu abe mu rukundo barabisengeye kugira ngo umuntu aje muri ibyo bintu zizo ntambuko nkiza barabisavye Imana igihe kirekire iyo bishitse umuntu atera intambuko aja mu bundi buzima budasanzwe kameme gazi kugira ngo munavyumviriza babandi bose bari bafise ibintu batahuye kutariko nyene nizere neza yuko kino gigano kiko kirabafasha vyatari nyene bamaze kubasobanura nyene yuko Imana ari yo nyene rudende ifise ubushobozi ariko bakoresheje social media bivaye no kungene byinshi byabaye kuri social media kandi nta kuntu yovuga ati ngo we ni Imana yiwe ngo baratunganije ngo cyangwa ibintu bimeze neza mu gihe wowe ukibiyumvira ko kundi kuntu batari hama Fanny Lavine mufitana imigenderanire nyabaki Stine bon Fanny ni umugenzi ego numugenzi novuga yuko akina filme bon ego ama Shoutella Fanny Lavine umvisa migendanire nyabake urakoze Fanny Lavine n'umugenzi cyane n'umugenzi gose kuko ni ma filme yiwe yarigeze kuntumira bikategura filme yitwa Urugendo ego narashoboye kumufasha mu bijanye na majingo yo gushira muri donc couverture y'akajingo kaja muri filme kandi niwe wa mbere natangiye kubwira ukuri ndavyibuka urakoze sana Fanny Lavine n'umuntu wa mbere watangiye kubwira ukuri ariko post nabonye Fanny Lavine mwavuze ko n'umugenzi wanyu sivye ariko Fanny Lavine yaranditse aravuga ati ngo biteye isoni bitera umubabaro kubona abantu biyita yuko kubona abantu biyita ko ari abakozi b'Imana bariko bagenda kuri social media biyandagaza kujya kuntu kandi bakora gospel none Jimba nizati nimba ari umugenzi mwiza abagomba kuvuga ati Shoutella na Stine ibihe byose murimo Imana irababona kandi mukomishishikara musenge ariko mucamake we yarabaciriye urubanza nyene ubwo bugenzi bwo yamubwe mu gitagute sinzi wenda usanga agira bitawe kutariko oya Fanny ni umugenzi kandi ndamukunda kandi aramutawe sinzi ko mwakurikiranye shaka kubigaruka ko cyane ko nyuma tamiki yacakura ko post ariko yaramaze urumva onye no mu screenshot yani je kugira ngo ndaneronyo post je nayibona n'umuntu aba hanze muri Amerika yandungi avuga ati ngo none uyu mukobwa na uko arakina ibintu by'amafilme inje muri nuze y'abaki baririmba ama gospel good cyabwa naco bitwaje nzokibaza umva mucamaki hari abantu bari bamaze kubibona kandi urumva rero nimba abantu bari bamaze kubibona byace bituma na bya bindi byose babiyumvira ko bica bigwira yani bivuga kuko Fanny arakurikiranwa sana none cyane mesha ngo ndakumbya ngo nkunda guteranya ariko yani kuko tavuze kiro kiganiro gomba kuba ari kiganiro kigisha abantu benshi
kaza ni gute twovuga yuko umuntu ashobora kuba ari umugenzi kandi mbazi neza ko umugenzi aba agomba gushingira nayo umuntu apana kumushira hasi je ku bwanje ndavyumva neza yuko yani yabashize hasi yani bivanye nibiye bibi mwari musanzwe murimo kandi umugenzi mwiza agomba gushigikira mu mayigo no mu magurwa swe bemeze none mumaze kubona ijya post nta kintu kimwe cigeze kibabwira cyane twibona nk'ibisanzwe kuko twe tumaze kwakira amajambo menshi asumba ajya yari yashize kuri post gutire ku muntu wita umugenzi bitende ubone kuri post abandi bantu baba ni mutegerana sana ariko umuntu wita umugenzi urazi birivuga ngo Stine ntigendera agira ico hagazeko kuvyo vyamaze gushika bikaje habona burya arabana afise imitima yakira ibintu mu buryo donc buremereye nabandi batazi bafise imitima yoroshe kandi nabandi bafise inyota yo kutumva ko cimana co cafura rero Fanny namushize muri cadre y'abantu bafise umutima donc novuga gute umutima wo gutumvaho bagutosekaza umurimo w'Imana umutima wo kumva hato bagutosekazwa umurimo w'Imana bifatiye kuba Kristo niyo cadre namutahuyemo gusa ikintu novuga ko yaramaze kumenya ukuri gupostinga yarafise uburenganzira kuko Kristo abigishwa be bagendana ariho n'abatamwemera sivyo mugabo ntivyasigura kuri Kristo tabakunda ya postinze amaze kumenya ukuri ego postinze amaze kuko bigitangura nijyatanguye bigitanguje yaranyandikiye ivyo nivyo agati ni true story nukuri acarama n'impanuro arambya n'abandi vyashikiye yari yava ari mu Rwanda ndamubwira tutu ndamubwira mugabo sinifuza kubigera kuko cyane ko naramugira imbabazi naramutahuye kuko siwe wenyene ni mpamvu ndiko nakikoze kino onye ni kubera ko hari abantu benshi aca bamwibaza yene wenda yuko ujya akina amafilme ariko n'umuntu nyene of course kimwe nuko akina amafilme abikora muri faso gutanga ubutumwa bwiza hame kintu nacu mutakwiye kwirengagiza nuko turi kwisi kandi turagerageza turabantu kandi imitima yacu ari ukuntu itakira ibintu cyo kimwe kubera ko ari abantu bavuga ati ngo yabikoze ku nyungu ziwe bwite kugira ngo arumwe zijya like arumwe zijya comment nyene ibintu nk'ivyo nico ndiko shaka kugira ngo dukure mu bwonko bw'abajya abantu bari yani navuze ati je ndabatahura ariko ndiko shingira nk'uko umuntu yani nk'ujya muntu yafise ibintu bindi yani yumvira nyene bitandukanye bon Lavine yabashaka jya ama like n'abantu uzize n'ama commentaire menshi kuri page yiwe ntiyari kuyifuta iri pare yuko hariho ubundi buremere bwamuje ko bwampemu yaracanka abandi bakozi b'Imana bituma yumva yuko atobandanya tosikaza bamwe mu bakorana aca bitamo gukora kuri post yiwe kuri page yiwe kandi Imana imuhezagire ni muhezagire Fanny Lavine amasiri umaze kubona post nacu yigeze kugira na gatoya navuga yuko nkibona naratangaye ko urumva navuga atarazi ukuri mugabo par après naravuze ati nakundi peut-être ko umuntu avuga ukuri batamizera bizera cyane ubuvuzi ikinyuma ati ngira ngo azotwegera asubira tubaze neza ukuntu ibintu bimeze ngira niyamara gutahura ukuri azovuga ati ego tuzogerageza gutahurana twese nabishize kuri stade ndababwira ati yuko nyene bashaka kuzoshinga inaye ndahika nandi nahirenze yinya yani naje ndashimye Imana kwanza mbere ya byose uno mu mwanya rero ngarutse nk'umuntu nyene sanzwe nyene nzire ukuri naje ndashimye Imana ku bintu byanyu byagenze neza mzee urakoze natwe turashima Yesu ko navyo aragenze neza kuko nuko navuze ndamukunda cyane shere wanje ndamukunda ndanezereje quand même n'urugezo n'intambuko donc step turiko ni nziza ahubwo ibi bintu vyabaye ntivyatugabanije gukundana ahubwo byaduteye kwizerana ku rundi rugezo kamemera na kubibihe nibi abantu usanga bacora n'ibindi bintu ma communication menshi abantu sinobesha naho abantu bankominika mugabo umutima wanje uranse kuguhubwo mbona abandi nje nsenga Imana kugira ngo inshoboze zishobe gutakaza isezerano Imana yari yanyemereye ko izobe ryanje Stine none kuko mwambona umuhungu niwe asaba umukobwa ati ngo tuzogira amariya imyaka 7 n'amezi hamva n'umupanga kugira mariage cyari naye nabivuga ega nuze ugomba kumwemerera utaramwemerera wumva ntabwo ashobora kubira niyo mpamvu je ndago mwambona bagwaza ngo will you marry me nyene umuhungu abagira umukobwa niyo bo ni wabisaba umuhungu rero nawe
nagikorereko. Ndibuka umunsi wa mbere duhura haraciye imyaka myinshi cyane. Naramubwiye ijambo ati je ndifuza kuzobana n'umuntu tuzinanye kandi tumanye igitari gituma urukundo. Namubwiye imyaka 8 ndabeshigashe. Ni kuvuga ngo imyaka 8, mu myaka 8 donc nakubwiye ko imyaka 7 ibara nk'amezi 2. Donc umwaka uza turinjira mu myaka 8 umva ko projet arabandanya. Nyene mani bacira inzira nyene kandi muze mudutumire nyene. Hama Shoutella ku bantu batakuzi nashaka kuvuga nyene umuntu wese gemne bagugenda kuraba ibikorwa byawe kugira ngo bashe ko bagukurikirana nyene agusa yandika gute agusanga ni ikintu asabwa gukora nyene ibintu nk'ibi. Bon shaka mbe ntangariza hanyene kuri no television Buja Today TV donc ibikorwa byacu bigiye gukorerwa hamwe je na Stella. Ndasubira kubona indirimbo ya Shoutella ari wenyene, neza kubona indirimbo ya Stine ari wenyene, zimba dukorere hamwe na YouTube iramaze kuba clear. D'abord ndabasaba gire subscribe kuri YouTube yacu Shoutella na Stella na Instagram irahari. Hama ahandi bakuri ibikorwa byacu ni kuri YouTube ya Corps Technique Vocale. Naho babona ibikorwa tuko turakora mu gufasha mu iterambere ry'igihugu, mu guteza imbere abafise ingabire, mu guteza imbere abaririmbyi abavuza umuziki. Ugiye kuri YouTube ukandika Corps Technique, ugiye kuri YouTube ukandika Corps Technique Vocale ucubona ibikorwa byacu byose. Tugira subscribe hama ukacusangiza n'abandi. Hama turasaba nashaka kudushigikira mu buryo ubona buriya mu bikorwa by'iterambere mu guteza imbere na caca n'igihugu cacu bice mu byo dukora. Turaraba abagwaye, turagendera imfuvyi n'aboro bice muri Corps Technique Vocale. Abari kure surtout de diaspora, abari mu Burundi bumva ko bufatanya natwe barahawe ikaze, surtout nk'abashaka kwiyandikisha kuko muri Corps Technique Vocale ivyigwa bizotangura ku itariki 6. Kwiyandikisha ni 10,000 hama kaca wiga kandi twatanze twara mu nzira yo gushimira Imana kubwo Imana dukoreye. Twatanze promotion muri Corps Technique Vocale kwiga ku buntu mu kiringo c'amezi 2 dushimira Imana mu gufasha abandi muri umutima nyene. Rero turatumirira abantu kurushiza biyandikisha ari benshi, ni 10,000 gusa inscription. Hama kiga amezi 2 ku buntu kacubandanya ibindi bikorwa vya vy'iterambere hama ugafashwa ya nivyo. Akajambo kamwe ku bantu barako baragukurikirana ari ya Stine. Navuga yuko babandanya badukurikirana ku mapage yacu ni Stine worshiper Ecole Technique Vocale kandi mbere nk'umwunganira ufise icyo baza kubijyanye na Ecole Technique Vocale jya kuri page ya Ecole Technique Vocale cyangwa ubaze kuri 71 325 700. Donc turaguha umuco w'ibintu byose ego navuga yuko meze nk'uwunganira byose yabivuze. Akunza Buja Today TV nyene mwakumwe na Stone nyene ya guest yabari ni Shoutella Divena Stine Stella nyene bende kamera nk'ibisanzwe yari kumwe na Nyama Choma mwubaho muri hose kandi murakunzwe. Peace.